Erega ubutungane n'urwego rw'igihugu mubimenye ubutungane n'urwego rw'igihugu rutegereza gutunganiriza abene gihugu tejeyi menye imanza zose zaciriwe mu ntara yawe umenye ko izagiye muri kurudapere hamwe ushobora guhamagara president wa kurudapere uti naho usimba uvunika ukabwira kurudapere uti hariho umuntu yase gushaha intayishize mugatwakurikije amategeko nkuko bigenda ni sawa we muragwakira uruzi kurudapere abwire kuru supreme ati uyu muntu nahaje muri kuru supreme asimba avunika no kuvuga umwe wese muri entité territoriale arongoye ategerezwa kubazwa ubutungane atari ivyo tuzosigara none ko cyari cyo ndabubazwa mu gihugu iyo turi muri Conseil des droits de l'homme hariya muri Nations Unies babaza kuri supreme cyane babaza jewe nibabaza umukuru w'igihugu nanje rero bazonyicanisha umuntu basi tuvyumvikana reka nababwire kandi ni byiza ko mugenda mubitahuye je narize ndaraba igituma mu bucamanza bigenda nabi ni mauvaise organisation twebwe yena barundi twarafuse urwego rw'ubutungane mu Burundi turarufuta kopo arayicabona president wa Cour supreme je nabajije ni mbega burya mu gihugu n'indabazwa ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi ngo umukuru w'igihugu abona abacamanza babivuzega ngo umukuru w'igihugu ni babazwa ubucamanza mu gihugu nca ndabaza ninde abazwa ibijanye n'amategeko mu gihugu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ninde yibazwa aho baca baravuga ngo umukuru w'inama nshinga amateka umukuru w'inama nkenguza amateka ni sawa nimbega none y'abashinga amateka bahejeje gutora itegeko ibwirizwa umukuru w'inama nshinga amateka ararisinya araripromiriga batoya inama nshinga amateka rishobora gutora itegeko ngaca ndabwira nti ntaryo nsinya seconde lecture batego inama nshinga amateka ntishobora gutora itegeko nkanka kuri promiriga nkinumira gushikaho biheruko batego ninde mukuru w'inama nshinga amateka nariko bavuze ko ari jewe ndumukuru w'urwego rw'ubutungane n'urwego nshinga amateka rero nico ndarutwara tumvika none sivyo c'est automatique nukuvuga ubucamanza twategerezwa kubona ububazwa nk'ubumbaza nti ibi bintu abene gihugu bidogera nibiki nta wundi ni president wa Cour supreme kuko niyo sentare ntahinyuzwa none mbwira ubwo butegetsi arabufise ndabereke babanje kwica urwego rw'ubutungane kugira ngo ubutungane tubugira igikoresho c'abantu duca tumugira umukuru wa sentare ntahinyuzwa twamugize nka kujya mubona umukuru w'urwego ko kwivuna basi canke umukuru w'urwego rw'igipolisi baciye bashaka kubagira nkuko umukuru w'urwego rw'ubutungane umukuru wa sentare ntahinyuzwa bashaka kumugira kujya niwe yategerezwa kubazwa hajya jewe biba bishikira wewe byamuruhishije gushika ari we aza kuntabaza si abantu babaza gutabaza jewe baba niwe abanza none abarundi bakene none ikitari claire ni giki genda musome mwibwirizwa shingiro nigo rujejwe gukurikirana ikurikizwa ry'amategeko mu gihugu cyose ndabeshe ibwirizwa shingiro ntavyemera tubanze rero tumuhe yuko ari we ari umukuru w'urwego rw'ubutungane nkuko umukuru w'inama nshinga amateka ari we mukuru w'urwego nshinga amateka nkenguza amateka niwe mukuru w'urwego nkenguza amateka mugabo byose biruhukira kwande kuri umwe aserukira igihugu umucamanza kizigenza umuntu uzeye kizigenza mu ntwaza ngabo ntirumva none genda musemwe ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu assure le fonctionnement régulier des institutions assure la continuité de l'état urumva mugabe izo nzego zitegerezwa kuronka ninde ubutungane rero ndababwiye ko araho bwapfiriye tubahe rero babone ico bari babibone
nuvuga umukuru wa sentare ntahinyuzwa amenye ko abazwa umwene gihugu wese abaza tuje we ntacumaze imanza zarabaye nabi ntarakimwe watumariye tuviremwo akamenya ko ari wabibazwa mugabo genda murabe hari siege yaciye urubanza abaje bacabaza camuga ngo wewe ubiraba kwiki ngo ararindira ne gwazi wawe uzogira ico uvuga umukuru wa TGI ategerezwa kumenya imanza zose ziri mu ntara wewe kurudapere utegereza kumenya anti tutwara ni wewe ubibazwa ubu rero je nibo tugira tutangure dusiganwe ndabiko bidakunda hadabwiye mu ntara mpamagara ingogaha ndabahamagara ubu nje gukontorora imanza gaha twicarana ndabaho vyakunaniriye akara ngurumva ngo nuje mu cyamaza ni wowe shefu tubaza shefu kubereke tuzakubaza mutowe shefu ni hari atubwira ubucamanza gere bagendewe wa mukenyero ndababwiye basha nzosanga mwabihejeje nta kundi mugabo sishaka abahanwa vyiza mwo kwihana vyiza mwo kwihana sino ubu je ndabwije ukuri nshaka mu ntara nze ndonke uwo mbaza ubucamanza mu gihugu menye uwo mbaza gushika ubutungane bugororoke kandi bugororotse ndabwire nico kibazo dusigaranye muri iki gihugu nico conyene ntimuzere mu bapfane nitwe twabasambuye hanyuma rero kare bakoreshwa n'abakuru hama abakuru bavuze bati ubutungane burigenga bacavuga ngo ubu rero naje ndarose icibare aca yigenga no kuri mukuru we aca arigenga kuri we ngo ndatomboye abasitanteri tubahaye 500 miliyoni baca bavuga ngo mwahora muyarya mwenyene natwe turashikiriwe barayariye gasha ngize ndavuga nti ko ari ivyo rero vyabananiye mu makomine kuva ubu tuyahaye amakoperative ngo rega ya mahera yacu mwara yadutwaye wawe none mu ikomine ntiyagumye yaronka ubu rero yagiye mu bene gihugu ngurumva ngo ayo mahera namwe yahaye amakoperative bazoyarya mweho ntimwahora muyarya reka nabo bayarye ni gwabo n'ama service yose abantu nti babona kumenga bararose job vyaraheze ntibamenya ko bagiye gukora rero jewe impanuro nababwira ingene mukora kugira muze mworoherwe je naje niko nkora je sinzi ko babwira hari igihe shobora gufata nk'imisi 2 nk'iyugarana ndiko ngira evaluation je ndibuka igihe kimwe nagiye mbona umwana anzaniye akombati impekenya kabisa barabonye ko ndi mu biro kuva mu gitondo sinigira afungura gushika ku mugoroba nzabona umwana ngo nari ndakuzaniye akombati ngo hekenye kubera sinshaka ikintu kimvuruga ndiko ndagira evaluation ntegerezwa kuraba byose nkaca ndaba ingene twogorora ibigoramye muri uyu mwanya rero nk'ubu ku munsi ukandika uti nari nateguye gukora iki ejo nari nateguye gukora iki hanyuma ku mugoroba hajya utashe ucuraba nagikoze ni kubera iki ntagikoze uwanyononeye ninde none nzogikora ryari kwejo nari mfise iki nzokora hari umunsi umwe cenza ndabaho uburorero kandi je nditaka kwa karone none ko mariko mvuga ukuri amadosiye yarigeze kunsarana muri cabinet civil araba meshi kubera bijya by'amanama uri mu nama mugabo abashikiragaje nta kinya bagira baguma barungika amadosiye ntibahagarika bo mugana uri mu nama iyi ukaja muri iyi ukaja muri iyi ukaja muri iyi ngaje mu chef do cabinet nanye ntubigire gwaroroherwa hanyuma rero amadosiye arambana meshi ndavuga nti jewe karabaye kabisa none umwanya nzowukura he ncampengera kuwa Mungu senga imisa 12 ncandagenda canugara ibiro canugara telefone vyose ndiyugarana ndakora umukuru w'igihugu nandondere nambure aje ku telefone ntambona aratuma ba protocole ntibatelefona ntibagira iki baja kurondera bajya bahungu bo muri security tugendana baja kurondera bati ari he bati ari mu biro protocole zariruka ati nta wegera yatubujije nta numwe ashobora kwegeragwa muderanje ati none ko umukuru w'igihugu ariko aramurondera ati none ko ataza kugurura ati nawe wododora gute ntiyumva ntiyugurura ntibikunda acha kominduru urakuja ku buryago monjenera umukuru w'igihugu ariko arakurondera yakubutse Zefire muramubaza Zefire
zefire kabisa nta yindi solution yakomye induru kuko bamubwira ati naho udodora ntakugururira telefone yayugaye aca komye induru. Murumva yumvira nk'umunsi mwoba kosya ukavuga uti ndiyugaranye kugira ngo mvide izi dossier zose mfise. None hari umukuru w'igihugu ariko arankubita ngo gukora ibi muganda abona devoir mfise jewe nyene. Je hariho umukoseye principal bacitwa koseye principal vyase ko dukorana kuko abazi ngo mwese muri nommé par décret ntumukura ntacumugira agashaka guhenda umukuru w'igihugu akazana dossier ngasoma nkavuga ngaha zombaza ikibazo iki naje ndakikubaza sindamuha dossier utasiguriye iki nkamusubiza akagenda agakora akiyobagiza hari hakanta guma ashaka kuyobagiza ntoya ntakantura kama kwinyisha jana. Hanyuma bwa nyuma arazana dossier nza numva nyeneyo arampamagaye nyakubahwa chef de cabinet civil wenda kuzi yuko vure muri umuntu mwiza nturenganya ntugira iki hariho dossier mfise ngaho nagomba uzuyindabire neza dossier yawe ayimbwira hego ntiyo ndayizi ntabahinga bariko barayikorera ko nta ngorane jewe nturaza nta muntu arenganywa mbona ntugire ikibazo abahinga bariko barayikora ko ngoya ngo barahejeje kuyikora noya nije ndabizi ko abahinga bariko barayikora ngo barahejeje ntakwere nije ndabizi ngo reka basi ngo rabaho ngo muri secretariat ngo rabe ko atari yiri ncabamagara muri secretariat hari dossier ni iri ngaho ngwego ngo bayizanye ubunyene no kuvuga mukuzana babaza kubwira nyene no kuva ya dossier yakozwe na nyeneyo akazaraho umukoseye gusa principal shira umukuru w'igihugu we wabivuze umukuru w'igihugu acashira ko d'accord abahinga bavyemeye chef de cabinet ntashobora niwe abayahenze umukuru w'igihugu sinemera ko dossier igendiwe ntabanje kuyibona neza kuri claire nzoyimusigurira kuko umukuru w'igihugu ahamagara chef de cabinet ne bamusigurira dossier ico gihe ndabibonye numva ntambona ivyo ari vyo ndamuhamagara genda sinanamubwira ko wundi ya telefone genda ntegeza kubona ngaha wagize inyisho arajaniranwa aragenda heze nk'isaha caragaruka acambwira ngo mubisanzwe ibintu mwene ibi ngo umukuru w'igihugu afata ingingo ashaka ngo ntibikenewe yuko ngo ndira kwandika ivyo nandika ntushobora kumusigurira umukuru w'igihugu kugira afata ingingo azukuri Chandayikorera dossier chandayikorera jewe nyene ndayigira kwa nkete ndayikora ndayiheza ndashira mukuru w'igihugu ndayimusigurira mugaca ndamubwira nti uhitamwe jewe nawe uhita jewe ntidushobora gukorana n'umuntu nk'uyu ashobora je kunta mu rudubi ngo gute mu rudubi sinshobora hitamwe jewe canyu hitemwe we ati ubunyene rondera uwundi amusubirira umva ko chef de cabinet akuru umuntu naye naramukuye none siramukuye abashikiranganje barabagaya ndababwira abashikiranganje batakuruka icubahiro muri iyo misi heze bari bagayitse ndababwira abadeje baragaya abashikiranganje ngo rinome par décret naje rinome par décret wewe ntushobora kunkura itegeko rikorwa ryo bingana canke rireruta principe juridique rikomeye ngo wewe ministre ngo ufise intebe iri kwa mapine ngo nanje ifise amagurane no kuvuga wewe uzosigaho wasanze uzosigaho ngo suko bimeze twe tuyifise mu burambe abashikiranganje nta jambo bari bafise nabwiye nti kuva no munsi ngenda baho ubutegetsi bakure reka ntabyo bari bazi ko abashikiranganje bashaka gukura deje canke Yesu pe qu'est-ce qui s'est passé hajya mu mategeko hari utujede twishi ni ubunyene wewe mushikiranganje nkeneye ko ari we mukunda suspension par mesure d'ordre zomusubiriza muga yabonye ko yakuwe n'umushikiranganje noneho simba ndamuhaye ubutegetsi urasubira ko mufti nataka umushikiranganje uzi yuko ashobora gukura par mesure d'ordre hanyuma ngaheza rero gazoca noma kano muwundi none ntiwavuyeho ntiwavuyeho none bamureka kwigirisha ibintu amategeko hajya avuga etat de droit ifise amategeko yose ashobora kuguhana
ntimwigirishe gwiki ngo urumva ngo je ndafise amategeko amproteja naje ndakwereka ko shobora kuronka irindi tegeko nawe rikugirira akantu yego hari abazi ngo barugaye burya hari ahantu naho hari ahandi hugurura umugabo usoma hakwavantaja ntiwigere usoma hakugirira nabi nanje ncasoma ahandi hakudejuwa none nkako kare ntibari bazi ko umushikiranganje adashobora gukura umudeje canke umu SP umu assistant mugo birashoboka intwari bereye niyo nyene mbe mwaza ko ari yiye nta uja hejuru y'amategeko azi hugaye umuntu agutwara rero nagira ndababwire kamuguheraheza ni mise en œuvre yama imigambi yose y'igihugu evaluation vuga uti njahe nk'ubu mvuze nti n'imiburibura umuhana ugire inkwavu 5 Directeur General wa élevage ubwo nyene ntandwihera utanditse document ucuhereza umuministre wawe uti plan stratégique de mise en œuvre ya ordre mukuru w'igihugu ngiyi plan stratégique ingene bizogenda kugira umuhana wose uronke inkwavu zose raba ingene bizogenda leze fenizi ubworozi bw'inkwavu buragoye bumeze uku utagize uku rifo kugira uku ugira uku ugaca iyo document stratégique umuministre agaca arungikira umukuru w'igihugu ati kuri bya bindi wavuga ubona bitugize uku ari sawa uko bien tuje mise en œuvre acaca kuri terrain naraho hagoye ikivre je naragiye ndigira sondage ibintu byose bituma inkwavu zipfa wabitwigishije ni wabone nababwira afise niveau 6e niwe acyavyigisha neza ingene abantu bihenda inkwavu kuzorora hanyuma nca nsanga ndiko nagendera urwaruka rwabigiyemwo sanga umubirizi urimwe mu byo bagaburira ni rukwavu rurajya umubirizi ngo ntiwarutse umubirizi cyarico ati ni antibiotique ivyo birabaho aho hari mu cibitoki ngo ni antibiotique rukwavu ntirugwara rujya amababi y'umubirizi mu byatsi uri kuragaburira cyasanga ari witwa Jado gakwavu ngaha mu Gasekebuye w'umujene acambwira ngo agitangura kuzorora ngo zarapfa ngo arazana aba veterinary ngo baje rimwe gusa bamubwiye secret yo mubirizi ngo inkwavu ntizasuye kugwara antibiotique ivyo numva nije nagiye kubimenya kandi hari haba bijejwe bari gutegereza kuzbwira ati umutego uzohura nawo tuzohura n'umutego rimwe 2 3 kugira tudejuwe twoca tugira uko document stratégique hagaca haba vulgarisation aba moniteur agricole akavuga ati jewe ku mutumbi wacu amafamiye atagira inkwavu na amafamiye 10 nukubera ubukene cyane nakagaye tugaca tubimenya tuti sawa nabo bagiye kugura urukwavu uzoca bazimba barugura ibihumbi 200 bacavuga ngo sha bampaye genda urime reka naje ndazorora rega bakuzimvye ucurima nkajya mwirirwa muravuga ngo injya zirazimvye genda urime nawe ukaja kubirima none wewe vyarasa inkwavu ugiye bakabwira bati kurugura n'ibihumbi 200 ibihumbi 200 genda nawe worore gwawe genda worore gwawe muga murumva nk'ivyo nko mubirizi sagata muntu yarabizi ko ari antibiotique abandi bariko barakora ntuzeye umwavu murajya amaganga y'inkwavu bariko barakora ntuzeye bese agukora umuti w'ibiterwa w'udukoko turya ibiterwa insecticide umva nkaho tuzoba dutanguye kuronka za tomate zibe bio mwavuga ngo bazipompa imiti ukuvuga ukoresheje inkwavu izoba ari bio ikintu rero gishoboka ikintu rero ndiko ndabwira gira intumbero y'ivyo ukora cugira evaluation chaque jour ucerewe ukamengene wiriha kuri yo rotare urumva nk'ubucerewe muri iyi ndwi umunsi wacerewe ucuwiriha kuwa Mungu cyaye kuwa gatandatu apremidi wari kuja kurubazo uti ndaruhevye ntegerezwa kuriha wa munsi nacerewe ibi ntegerezwa kugira rendi ntangura iyindi ndwi imeze neza nico gituma kuri suivi ya budget programme tuzokwemera tuvyikorere tuzoza turababwira tuti wewe wacerewe kuko itrimestre isigaje iminsi nka 10
ya bizoba bihagaze kuko muzoba mwahejeje raporo uzogira raporo ku munsi rero mu kwezi ugira raporo kundi kwezi raporo nta raporo zizobagora camuzana tuca tubibona engagement ikurikira tuca tubona ingene bigenda ayatakoreshejwe tuca tumenya tuca turaplanify ingene bizogera ko n'amahera y'abene gihugu naho nyine utegeza guca tuyaronderera umugambi wihuta abene gihugu bakeneye sinababwiye yuko sinzi nace nironkera intererano igihugu canterereye kugira ndonke ibimashini bijya bigira amaforage mu gisoda bari basanzwe bafise kimwe baroce turonka ibindi bitatu bica biba bine duca tuja kwikora amaforage babandi baduhenda fye duca tubigize inyuma baze babone umutumba wose wa Rusasuma ufise amarobine hanyuma tumaze guheza ivyo amarobine amazi yo kunywa bayafise duca rutangura amaforage yo kuvomera imigazo basigara babona irengana hose irengana imvura itigera icika mu Burundi ivyo ntibishoboka avoir une vision irega hari bacava none amaheruzo yakurahe bazugire vision kwanza hari urondera isoko atagira icacuruza banzugire umugambi ucuruza hanyuma uje kurondera ubushore ku isoko nyango ababizi bo barazi yuko ava ngo projet bancable ucuja kurondera isoko umugambi urawukora je nko ndakubwiye nti ndabona mu Burundi ata muntu numwe adafise umurima muci bizoba tavuga no strategy ni uricara baza abantu bantangaje mu gihogazi ikaruzi na cyane hari muci umunsi umwe abanyakarusi babona mu giheta ahantu mu gasunu abantu ku mutumba mu kumunani usanga hasa n'ugwatsi rutoto kabisa naje nagiye ndagira ubwoba kwere urabona ku mitumba ukabona ahantu hasa n'ugwatsi rutoto umutumba wose Coline de Rusasuma hanyuma ndagenda ndaraba ndabona ubwo buhinga ingena amazi ajabuka umusozi mwe mwari mubizi amazi ntaduga mugabo baramenye ingena aduga igiti bakakibaza kikaba ubwato bagaca kigira umutambikwa amazi akava kuri umusozi akaja ku wundi musozi abo banyakarusi baje kwigiraho kuri uwo mutumba baca baragenda bace bakora kugwiza nk'ijana ivyo babonye aho hantu sanga mu bitoki mu kigo imigazo igenda gutya amahegitari n'amahegitari hanyuma renda bereke neza rero y'uburongozi bw'igihugu duca dusanga agacimbiri kiburase kabisa bafise ishavu nyene ukababona nka kumwe Yesu yagenda akabona abantu bajunje ngo baramutera ikigongwe ngo ni nk'intama zitagira umwungere acavuga ngo ivyimburwa ni vyinshi ngo mugabo abakozi ni bake ico gihe nanje narababonye bajunje batavuga abandi bari muri morale bakwereka hatuvomera uko abandi nabo barorera gusa nimbe mweko mujunje nibiki mweka twebwe ngo ayo mazi ngo ntashobora kudushikira mubahehe ati kajya gacimbiri kahajya hakurya none vyagenze gute urumva twebwe amazi ntashobora kuduga ngo agashikeko twaragerageje vyarase none amazi ari kuhaza murayabona ayatego ngariya ubwo nyene twari kumwe n'umushikiranganje wenyene n'ubworozi ubwo nyene barage nga duca tugira barage y'imiliyoni zitarenga 70 iyumvire imiliyoni 70 zaciye zivomera ihegitari 30 imiliyoni 70 none nteravuye none mu kiyaga ca leta imiliyoni 70 muka nkaho barikora planifier ariko kubwira ngo imiliyoni 200 ngo amasoko gacata imiliyoni 200 muga 70 zaciye zivomera ihegitari 30 hagikarusi ahubwo ngira ngo zirarenga ahubwo ntizirengaga honorable Jamare uraja ko haraba hamwe ya barage yakivomera hajya mugaje rero muge kindi kintunga uburundi ndabuzi hasha ntimuze munyi turazi nanje ejo rivyo byose ahantu tutagira abo tuziranye ni hake kandi biraryoshe gutwara abantu muzinanye ega naho babagoye gutwara uravuga uti wesha bigakunda none wabwira wesha umuntu mutigeze mubana haje bwira wabwira ngo wesha umuntu atawumuzinanye mugahandi biroroha no kuganira guhanurana nkobe intara nyinshi je kubera
ndazizi ndamenya ahameze gute ubu hajya byagenze gute bigaca bigenda neza ariko nagira ndabakebure rero ibyo kugira vision ugaca wiyevariwa uti kinze mbere yagejeje iki ugaca uzura kontora ku munsi muzosanga byakunze nuko rutari tubimenyereye ntabyo twari tumenyereye ntabwo abashinga amateka mwarindira ico ndabavuga ko mwakibuze kandi nababwiye abashinga amateka vous êtes les représentants du peuple babatumye kubicarira mu kigobe iyo muticaye mu kigobe muri mu bene gihugu mujejwe contrôle de l'action gouvernementale muja kuraba bene gihugu vous êtes satisfait none nk'ubu ntimwabonye bijinge nimeze muca mu bene gihugu mugaca mwicarayo biriko birakogwa mukuru w'igihugu ntibaze baguhende turungikira umushikiragaji naka tumubwire novuga mwebwe mwama muri bajya bene gihugu babatumye muri abibazo bafise hajya nabajya barenganywa bose nimwe muba mubiraba mukavuga bati je ngira ndondere umuntu yize droit je ndako rubaza rugoravye cyane rugororotse ugaca uvuga uti tuvugisha ukuri je ndamushinga amateka serukira bene gihugu president wa TJ ngo hano je ndafise urubaza gaha niboneye uru rubaza ubibonye nivyo je serukira bene gihugu ntubaserukira bene gihugu none uragenda nyene ukamubwira je bimbona ubwo nivyo ubona aca soma article agatangura kuyibura simbona neza umushinga amateka aratabara bene gihugu kuko niwe ntumwa yabo najya mu kumutumba uvuka mu province watowemwo utegereza kumenya ingene ubuzima bw'abene gihugu bumeze kugira ngo uje kuba defender devant l'exécutif kuko mwe mukorontorora l'action gouvernementale contrôle de l'action gouvernementale muraba est-ce que le gouvernement iri kwirakorera bene gihugu reka ndabeje waho natowe iwanje nukuvuga mutegeza kwama muri intime mariye n'abene gihugu ntibabe nk'intama zitagira umwungere kuko mwe mwamukanura ico mukimenye namwe vous avez compte à rendre namwe ho murabizi igihe compte à rendre ahibe abashinga amateka anye politike muri ngahano bahanura ngo dukore liste bloquée tugire liste ouverte mwavyemera abashinga amateka biyemera bacavuga bati oya hariho abashinga amateka biga batubona turi kumwe kubera bagiye kuri liste bloquée nimugire liste yuguruke haza abashinga amateka bashobora kurepresenta abanyagihugu kuvyukuri mama shahu ico nakizanye mu nama y'imigambwe igihe twari ko turagira ibwirizwa shingiro nagize sondage ngo numve ngo yago no rumva ubu ntaragera mu Burundi aho tugeze ntaragera ntaya mwe mushaka ko ku mutwe haje intore abandi bakayogerako ingumbirire ku mvyeyi abashinga amateka ubuzi ko yagiye kuri liste ari ingumbi igiye kurira ku mvyeyi hinduka mu burero mube aba vrai kuko nihagira amatora azoza ewe ujya mugambwe wowe wandungitse naje umenga nawe nyene zurugara gato ari igihe azotera igihe ugasigara upresenta liste uvere umugabo mu bwenge none biragoye ukora les primaires za vrai ivyo ntibiba vyoroshe hanyuma ugacushira kuri liste abatowe bimwe vy'ibiturire bigaca bivamo kuja kugura amajwi mugasha hari abantu baguze amajwi ndaryoherwa naje navuze reka sha nabo baronka gahegwe ko kwirira sha urazere babasororeye reka bene gihugu sha baronke nabo akayeri bari baranyotewe bari barumye ku mutima harasorora bazobana bagira kurya nyene basorore ariko tuje mu buseriye umushinga amateka niwe aserukira umwene gihugu aha turiko tavagwanya akarenganyo mwebwe mubabereye ijisho n'ugutwi burya vyohera kuko nimwe muca mubatondera kavuga uti tuzotonda icuro zingana hanyuma rero mugaheza mukaza muradukontorora twese kugira ngo turamire abene gihugu mwari mwarindiriye ko ndababwira akantu hanyuma umushinga amateka ni wataga karorero muri ivyo bikorwa vy'iterambere nk'umushinga amateka atagira n'udukwavu azoja abwira abandi ngo rora udukwavu bajavuga ngo ibintu bariko baradusuka ngo bo ko batazorora je ndafise
jewe ndafise baraza barabe hajya nimwe bambere mwerekana que c'est possible. Naraye mpaye babaririmbyi baje imbere y'abandi ngaha mu gisagara bari bazi ko bazotungwa n'umuziki gusa n'udukwavu ushiramwo narabahaye inkwavu mugabo cyatabago tuzava tuzirya muze nibijye kuzahirira kuko nk'umuntu rurangiranwa nka B-Face mwebwe kwera muri abakuru ntawe muzi abamuzi ntibake bavuze ngo B-Face ngo bacavuga ngo kiranibwa cyari kiroswa ni nkuru wenyere yaduteye yatubwiye ngo twebwe ngo abanyamuziki twaribagiwe ngo nk'ubu waje kubaza ngo jewe ngo ndakora ibi biteza imbere igihugu aravyerekana n'ubumenga ntaraza ari hanze none se amadolari no nk'azozazanye ariko aca amahera azozazanye aravuga ngo mugabo ngo ragira nkubwire ngo nk'ubugiye kubaza umutegetsi ngo urumva ngo nka B-Face ngo arakwiye gukuronka ngo uwo mushigikira ngo acabaza ngo mbe B-Face kiraribwa kiribwa cokeje cyayi gitetse ati uko nta utuzi ngo bavuga ngo turabasazi mumenya abamutima uko babatwenza ko batora batwenza ariko uko dutanga karorero baturabireko yuko bishoboka baturabireko ko bishoboka nk'ubiyo industry nibayikora ukabona abantu kandi ni ifise capacity nene yo kubaga inkwavu 2,000 ku munsi urumva yuko mu minsi iza tuzoba dukeneye kubaga nk'inkwavu 100 ku munsi nuvuga hace haba amayizine mu ntara zose duce dushora inyama hanze ku munsi dushora nk'itoni nka 50 z'inyama z'inkwavu ayo madolari murumva ingana ngana gutunga Burundi ni ubunyene cash kuko umwana igihugu acaronka amarundi igihugu carosa amadolari yo kubaka ibitaro amabarabara kwemporota ibintu abene igihugu bakeneye twajeje gutera imbere twajeje ashino munsi mutana morale nyinshi none rero nagira ndabashimire icigwa ca mbere cahereye ku gukoresha amasaha abataje bahomvye muzobigisha mabwire muti time is money kontaruburu ico kintu kontaruburu naco nyene mukwiye kuciga nk'ubu 2040 ni kontaruburu hasigaye imisi ngahe hamwe muza murabona ko twacerewe mugabo mutazi naho tugeze ndasavye abantu bajeje statistique situation tuyimenye y'ukuri kabisa nko kuvuga ko Burundi abantu baba mu buraro bubi ari pourcentage irenga 70% vraiment jewe hari hano nari nzi hari nyuma genda murabe hariya kumuyebe munsi y'ikibira hariya mukarambira muri ko manuka muva ibugarama mugira mushike mu kinama muze muhagarare aha ku muheto muce muraba hariya mu kinogepfo burya kugira mumenye yuko Uburundi bwateye imbere anzo z'amabati gusa erega muhagarara muze muraba igihugu erega mudahagaze ntimuzokimenya hajya urahagarara hajya ku muheto erega ku muheto gaco hagarara simbe yarinde umuntu hariho umuntu nahora nkunda yahora akunda kwihagararira ahantu ariko araraba Burundi kagenda nkariya ku ntebe kwa Haruwa agacaraba mu gisagara agasubira kagenda agacaga agashika nk'ibugarama amaze guhagarara nk'incuro 4 narabonye umuntu hakurya yo kwa ba procureur general umuntu yubatse inzu ya anetage muze murabe ugeze kwa Muswahili muce muri iriya misozi hariya umuntu yubatse inzu anetage ifise toiture ya bleu ujya muntu none ko hajya kwatabarabara rishikayo yajanye sima gute yajanye beto gute ncanda mu telefone ntije mbwira ntujya muntu mbonye inzu hariya hakurya yiwanyu ni ninde mugacomva ngo nta terambere riri mu gihugu iterambere ririho berebye ntagira umuntu harira umuntu ntashobora kubaka inzu y'ibati yaraye ubusa iki ni kimenyetso kubera turaba fraudere gusa dushaka ibintu byose tubinyegeze muga amahera ni nk'inkorora ntashobora kubikika amahera ni inkorora none wewe ba muri Nyakatsi ufise ibihera ni inkorora wahorunwa amustero ucunwa henekeni kubera ni inkorora ntunyegeza none ni murabe utuzu tuguma twubakwa ahantu hariya
kumuyebe hakurya ho nabwe n'abamenyesha makuru ntisubira inyuma muhafotore vraiment ahantu we waziganya akatsi ubuzo butanyaya abantu batakigenda ukaza usanga mu myaka itarenga 2 ahantu ni mwerasi gusa y'amabati. Abantu bakunda kuvuga ngo igihugu ngo kibone hako itunze ngo gifise ngo amanivo 55 mu gisagara ukaza usanga hariya ni nyakatsi. No, twebwe iwacu ni igihugu sociale, ni igihugu tunezerwa twese dutunze kuko nikimenya amenya wubatse inzu baraguterera. Haje baguterera vyerekana ko turi abantu bo gufasha ntirushaka usigara inyuma. Reka rero tugira iterambere twese tudugira rimwe atari mwasigara inyuma. Hanyuma nitwamara twese kwa satisfait muraca mwibera ba capitaliste umwe wese yimenye. None rero akomukajane kuno munsi nkobo evaluation nja ndayitangura kuraba ko ari wahinduye ingendo kugira ngo mu mwaka uza tuzeruce ndababwira amadefo nabonye. Nta yindi moralization rega niyi nyene kuza turiga amakosa dufise nico twokora dukunda igihugu cyose bizoca vyizana. Tuzoca tutangura kuraba ingene bizogenda gushika Uburundi buze bukire, ariko ico nababwira nuko Burundi bugiye gukira. Nimugende mucungere irya faranga abantu bariko batangura fraude bashaka gudeturuna l'esprit y'abene gihugu mu bibakuremwo. Iciza nuko ziya noti ntizisa. Umva naho ubeshe c'ibihumbi 10 ntigisa na shasha. Nirangi ntirisa. Mugahajya aba blancheur nabo barashaka guca bagira bahimba iyindi noti nabo babesha bene gihugu mugabo tuzobafata. Imana niyo nkuru. Mwese rero murereke, mwese murereke kugira dukingire itunga ry'igihugu cacu cyane cyane duhereye kuguziganya amahera. None rero mwese mwaje kuri iki kiyago Imana ibaheze.